mbasha kureba no mu nda y'urushinge yonanirwa utakumenya ivyawe. Iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cane, icambere co je ubwanje yaranyubatse. Imana nihishwa ibi bibona vyose ku mugaragaro. Ivanye n'amajambo ayirimwo iraremesha, uri mu bibazo irakuremesha. Urugamba niwopfa kurutsinda utabaye maso kururwo rugamba. Fuka musenge umuririmbyi ifata nk'icitegererezo, ama inspiration aririmba nkashima nkumva ico giwe riranyinspire. Ni umuririmbyi yitwa Fitimana Vumiriye. Fuka muririmana izobikora vyose irabishoboye. None wowe urashobora kugira vya ndi nkora numva ngo urudagara rumwe nirobe ry'ubugari? Ikintu nkunda gufungura ni ubugari pe, ubugari n'agasosi. Yaganawe TV. Hello my people, what's up my people? It's me Alan again. It's me Alan behind the camera. Call me Alan the first, Alan the one in the world. I'm coming again in our TV. A simple voice, Kajuga Toya Kuzukuri, from zero to the hero, from brother from Adamam. So today I'm fly high kuba kumenam is other day, other chase, other blessing. Welcome again bakunzi ba Yaganawe TV, kuri TV yanyu, TV dukunda cyane, TV namwe mukunda. Mbaye ikaze ni kari mwe mudukurikirana impande zine zose aho muhamuhereye hose. Murabubahwa, turabakunda cyane, abagwaye, abakomeye, uko muri kose n'ubuntu bw'Imana tuba twagiriwe. Mwamaze kumva ijwi ni rya rindi nyene, ni rya Ale the One kuri Yaganawe TV. Mbase mbibutse ukaburi mushasha ukawataragira subscribe, banze usonde kuri sabone kugira iki ibiganiro uze urabironka ikibiriraho, kandi wongere udushigikire. Ukaba waramaze kugira subscribe naho turakina aka like kawe akajeme kawe katwereka yuko wama uri kumwe natwe. Turakeneye commentaire kugira uze uratwereka canke utubwire canke ushime canke ugire icunegura, kuko muri commentaire ni kibanza twabasigiye. Hama share agapartage kugira iki usangize abandi ibiganiro bica kuri Yaganawe TV. Mwamaze kubibona kuri ekra zanyu, mwamaze kubona umutumire dufise, ijuna ryo mwamaze kuryumva, namaze kwivuga nyine ni wa wundi nyine ni Alan the One. Reka mbanze mpe ikaze ni karibu umutumire. Ndakuramukije. Amahoro cyane. Umeze neza? Ndashimba. Kumengo ufise amasoni? Oya, soni fise. Urashaka kwitondera ko radukirikira? Ndabaramukije bakunzi mukurikirana TV Yaganawe TV. Yaganawe ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Ndi umukristo, nitwa Irakiza Lydia, nkaba nashimye kuza kuvugira kuri no TV. Ni TV nkunda cyane, irampimbara pe. Ya irakoze Lydia, reka je ndaguhamagara Lydia. Lydia umeze neza cyane? Meze bon. Ndabibona vraiment ko akamwemwe ari kose. Hama ndagwaye ikaze ni karibu bisange. Merci beaucoup. Hama Lydia, none Lydia n'umuntu ki? Lydia n'umuntu mubona aha kuri ekra, nababwiye izina ni Lydia Irakiza nyene. Sanzwe ndi umukobwa, mu buzima busanzwe naho nta birenze. None Lydia uri umukobwa nko wabivuze, ushaka kumenya Lydia yo muronderera he, akora iki, asanzwe ari mu biki? Lydia ni umukobwa atuye muri Kanyosha, mba mu Kanyosha muri Bujumbura.
nta na kimwe nkora mvuye ku ishuri vuba. niho ugeza ishure. Hama tubanze twibutse abariko badukikirana, Lydia ntiyaje nk'umutagira akazi, ntiyaje nk'iki. Lydia yaje kuri Yaga Nawe TV adufitiye message. Iyo message nayo si yindi nagaseke yaje adutekereye kuri Yaga Nawe TV. Reka tubanze tumusabe abanze abwire abadukurikirana nakahe gaseke watuzaniye. Murakoze cyane. Agaseke nabazaniye sa kandi nagaseke nkuko yambajije mu buzima busanzwe nkora iki, apa y'ibyo nkababwira ko nta na kimwe nkora, nivyo nta na kimwe nkora niyo nkiva ku ishuri. Uri umurondezi w'akazi? Ndi umushomeri. Oya no, apana umushomeri, abarondezi w'akazi. Abarondezi. Okay. Apa y'ibyo rero hariho ibindi rero nkora, ndi umuririmvyikazi, ndirimba indirimbo mpimbazamana, ndafise na YouTube channel. Ugiye kundondera oraba handitse ko nyene Irakiza Lydia, hariho indirimbo yitwa Mahoro. Rero unya ku gaseke sakandi n'indi ndirimbo mbuca shirako izojako vendredi. Okay, Lydia, indirimbo ugiye guzoshirako ku munsi wa gatanu, ni indirimbo izoba yitwa gute? Ni indirimbo havugwamwe ibiki? Ni indirimbo tuzokura muhe butumwa? Iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane, cyambere cyo je ubwanje yaranyubatse, ivanye n'amajambo ayirimwo, iraremesha, uri mu bibazo irakuremesha. Iyo ndirimbo yitwa Urushinge. Yego. Nubwo yitwa uko ntimutangare kubera ko navuze ati iraremesha, mugabo uyumvise amajambo ari imbere. Urushinge bagira ubwoba. None turemesha mu nshinge. No? Yeah. Igituma yitiriye Urushinge. Bon, kubera ko abaganga mwisi baravura kandi mu byo bakoresha n'urushinge rurimwo. Nico bituma camvuga ati reka ndayitira iyo ndirimbo Urushinge, ariko mbere y'ivyo turabizi ko n'Imana ikora. Harimwo amajambo y'indemeshanyo, cambere aremesha umuntu yari mu bibazo, Imana ikamutabara. Yego. Ngerageje gusigura iryo jambo Urushinge. Igitero ca mbere kiravuga ibasha kureba no mu nda y'urushinge, none yonanigwa kumenya ivyo wawe gute. Ni washatse kuvuga urushinge ruvura canke urushinge rushona? Bo rwari rwo gose. Oya biratandukanye. Muga nivyo ushobora gushona imitima yababaye, cyari ugashona imitima igwaye cyangwa ukavura imitima igwaye. Sebo ndibaza nivyo abadukurikirana bariko rabitahura, ndibaza yuko najewe nabatanze kubitahura. Lydia, uravuze yuko kuri YouTube yawe hariko hamaze kuja ko indirimbo imwe ya mbere, ubu rero ugiye gusohora indirimbo igira kabiri. Indirimbo ya mbere iri ku rubuga rwa YouTube yitwa gute? Iyo ndirimbo yitwa Amahoro. Amahoro? Yeah. Nayo kubera ki wahise Amahoro? Watubwiye impamvu iya kabiri wahise Urushinge, kubera ki nayo wahise Amahoro? Igituma nahise Amahoro, abantu mwisi turakeneye amahoro, turakeneye kuremeshwa. Bo muri make nivyo, kubera ko mwisi dukeneye amahoro, rero majambo arimwo ni ibintu vy'amahoro nyene munakitamporiza. Sinzi aho numvise ngo ntiwobwira ijambo ryubaka abantu nawe utakubatse, watubwiye ko indirimbo Urushinge yabanje kukubaka ubwa mbere. Ni hehe wakuye inspiration yo kwandika iyo ndirimbo? Aho nakuye iyo inspiration nuko nabonye mwisi hari abantu benshi bababaye, mugabo bamaze kumva iyo ndirimbo barashobora kuremeshwa niyo ndirimbo. Twitegere ko iyo ndirimbo izoza ihindura imitima ya benshi, izoza iremesha benshi cyane. Lydia, ivyo kuririmba wabitanguye gute, vyakujemo gute? Kweri kutakoze ibindi, kutavaye umvuga butumwa cenga ubumusenzi, ivyo gukora mu rushengero ni vyinshi, kubera iki wahise mu kuririmba? Gituma nahisemo kuririmba, icambere ndabikunda cyane, narabikuranye, mvuka mu ntara y'Ibitoki. Rero abavukayo cyane benshi barazi kuririmba kandi turabikunda. Dufate rero ko mu Cibitoke ariyo mpano bafise. Niyo mpano dufise.
rero ca nkura ndabikunda ndirimba muri korale z'abana nkura nyene ndirimba ca nja kurimba neza muri korale y'abakuze muri 2015 ndabandanya gushika n'ubu nkaba nkuze ndirimba ca mpitamo kuririmba ku giti canje kubera ko ndabikunda. Lydia nyimba atari banga tubwire umunsi wa mbere wawe winjira muri studio n'ikihe kintu cakugoye n'ikihe kintu wabonye giteye ubwoba? Umunsi wa mbere ninjira muri studio ngiye kuririmba ikintu canteye ubwoba uriko uraririmba hari ukuntu bakwambika ibiyekutere bijya ibiyekutere umaze kuvyambara ukumva uruntu ruvuga urumva nawe ukanguka ucigira ubwoba byarakugoye urumva nyene ko imitima nyene narahababutse cane cane pe ubugira kabindi bazumaze gusubira muri studio ko bitasogora ko bamaze kubimenyera nivyangombwa. Lydia mu rugendo rwawe rw'umuziki naho ndumva ko ukiri mu ntango kandi baca umugani mu kirundi ngo umuhini mushasha utera amabavu nibihe bikugora canke nibivuga ati jewe ibintu birangora cyane ugira iki indirimbo zanje zishike kure? Ibintu bingora birevye indirimbo ndazifise zanditse ziriho ni nyinshi mbe gusa nkabura ukuntu ndazisohora ku buryo kugira ngo bikunde ko ndazisohora abantu bazumve ivyo bintu nk'ibyo. Uravuga ati jewe ndahari ndi tayari kuko birahari mugabo kuko ibikorwa nkora bitegerezwa gushikirwa n'uburyo. Ego bakunzi bagana TV mudukwirikira murumva yuko Lydia afise ibikorwa byinshi afise impano yo kuririmba kandi abishaka mugabo akenewe gufatwa mu mugongo kubera iki ni gikorwa kinini kandi ni gikorwa c'Imana. Murabe bakunzi mudukwirikirana muri commentaire nze kubona ivyo mwagiye muravuga canke inbox muze murondere umushikikire umurimo w'Imana. Lydia ndakugaruke gatonya wipfuza kugera he wipfuza mu myaka 5 iri imbere ushaka kubona Lydia nk'umuririmbyi ushaka kumubona Lydia ameze gute? Mu myaka 5 iri imbere ushaka kubona jewe Lydia nyine nk'umuririmbyi kazi ndirimba abantu bakaryoherwa bakaruhuka ku mitima yabo hakaba bamwe baza barambwira yo ijya ndirimbo waririmbye yarandohoye ibintu nk'ivyo nyene. Lydia kuririmbo ubikora kubera iki? Icambere ndabikora nko kugira amajambo ndirimba afasha abantu mu mitima kandi bakire bivuye kuri jewe nanje nkafashwa n'Imana. Donc ni umugambi w'Imana n'ubutumwa ubushaka bushika kure ucije mu ndirimbo. Okay, nagira numve ko ubikora kubwo amafaranga. Lydia, umuntu wese aragira abantu bicitekererezo mu buzima bwiwe. Niwe muririmbyi we ufata nk'icitekererezo cawe? Muririmbyi fata nk'icitegererezo ama inspiration vuga ati ndakara ama inspiration ni wari mu road model wanje mu kuririmba jewe naka ndashaka gukora nkawe ngukakora ndakurikirana ukuntu akora birampimbara kandi nuvumenga nanje no bikora. Okay, tugiye misi yose muririmbyi aririmba nkashima nkumva icugiwe riranyespire n'umuririmbyi yitwa Fitimana Vumiriye. Vumiriye. Okay. Lydia, tubanze tuve mu muziki gatonya tuje mu buzima bwa Lydia busanzwe. Gusa ni mu buzima nyene butari kure cyane. Lydia, iyo uri mu gihe ataco uri kurakora ukunda gukora iki? Atakikutwara, atagikorwa uvuze kirakora. Lydia n'umuntu akunda kuba ariko akora iki? Lydia n'umuntu dufate nawe yaje ishure nta shuri ko niwagiye mu gusenga cyane wakiziki uri muhira nike kintu ukunda gukora? Ndi muhira iyo mbyutse ndakora akazi nyene ko muhira maze kukarangiza nkicara ngaho nkatuza iyo nicaye nkatuza ca nisanga ndiko ndaririmba. Igwe bwa kandi nyene. Lydia, urakunda ibintu by'imikino sport? Wapi? Sport ukora? Nane muravuga ati reka nje mu sport. Kandi sport ari nziza ku magara y'abantu. Nibyo ni nziza gusa bivanye. Canke guti uca ntambuka vire kanyosha n'abagabo. No bishobora bivanye n'ibindi yo ntari no muhira ndashobora kugenda mu isoko kuja ku kazi ka mama usanga mu isoko ari hafi.
oya kuri hotel si hafi muze uvuga je shikashika ariko tewe je ndabishoboye pe Lydia ukunda gufungura iki mu buzima bwawe ikintu nkunda gufungura n'ubugari pe ubugari n'agasosi ya yagana fikiri kirumbira hajya mu cibitoki simbo simuri kajoyimbo nego fara ngatwe gusanga twikundira ibiharagi n'ubugari bw'ibigori cyane tube turi bandi tubwiye imboga twe twiyumvirire rengarenga ni n'amashu mugama kaboga nakaboga nyene okay bakita kabujana akabujana plita akabuja none wowe urashobora kugira bya ndi mpona numva ngo urudagara rumwe nirobe ry'ubugari aho rero oya navyo roshoboye yego mugabo inyama imwe vyokunda inyama imwe yego vyoshoboka inyama vyoshoboka uzontumira umunsi umwe bigire tubona karibu Lydia reka tuse n'abarangiza ikiganiro twoja mu bindi twosanga tiko turatwenga gose tugarutse mu mwuga wawe kuririmba watubwiye ko ugiye gusohora indirimbo ku wa gatanu indirimbo caca igiye kuja kuri YouTube indirimbo izoba yitwa Urushinge subira ubanze wibutse abadukurikirana aho indirimbo neza neza zoisanga baragenda baragira subscribe kugira iki indirimbo izize twamaze kwitegurira neza indirimbo izoja ko neza vendredi muzoisanga kuri YouTube channel ya Irakiza Lydia neza mukandika ati Urushinge by Lydia Irakiza sawa hari ikintu ntakoze gutangura ariko siko nacibagiye buri igihe umuntu aragira ikimuranga ashitsa ahantu aridondora buri umuririmbyi mu kwidondora aririmba iyi ndirimbo rero Urushinge nashatse twanze tuyivuge ko bamuze kwituririmbira mu nyuma ushaka kuduha akapera gatonya k'indirimbo Urushinge nta kibazo yego ibasha kureba no munda y'urushinge yonanirwa utakumenya ivyawe Imana nihishwa ibi bibona vyose kumugaragaro urugamba niwopfa kurutsinda utabaye maso kururwo rugamba fukamusenge fukamuririmana izobikora vyose irabishoboye His Excellency, congratulations from Olimba neza cyane usirijoshe zurigiza n'amajambo atuje cyane mu kurangiza nakaye kajambo kwibwira abakunzi bayaga nawe hamwe n'abakunzi bawe akajambo no babwira kacambere cyo abakunzi bayaga nawe TV ndabakunda cyane mukomeze gukora ibikenewe ibyo journaliste yatanguye kuvuga hama ku bakunzi banje ndabakunda cyane mukomeze kunkurikirana indirimbo zanje ziraja ko zizobaremesha reka nanje mu kurangiza ndagushimire cyane Lydia nshimire n'abantu bariko badukurikirana bose umwe wose aherereye we wadutanguranye ikiganiro gushika ku kanyuma ndagushimiye cyane nkundire mbibutse yuko tutakoresha YouTube gusa dufise na page ya Facebook yenda kuri Facebook Yaga Nawe TV usikeho ugire suivi kugira iki uzaronka information zigiye zitandukanye zitaca kuri YouTube dufise na groupe WhatsApp icamo ibigiye bitandukana nimero munazibona ngaha kuri screen yanyu murashaka kutwandikira yari jewe Ale Alan mwariko muravugana mwariko murumva ijwi na nifise umutumire Lydia umurimvyi mwiza cyane ndabakunda cyane naho gutaha ciao ciao hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo